uce wibaza abantu bakagera igihe batabarizwa n'abakozi nkabo ababarungice niyo bamwandikiye ati umukozi kanaka afise ikibazo iki ukamwandikira gusa hari nahasoma ntakwishure. None gute muronka izo nguvu zo kubarungika mugabo mukaca mwongera mukabura inguvu zo kubakurikirana ku buzi baba bagiyeko? Ni nko kwica abantu, uriko murica abantu. Umuntu uvuga ati umukozi nahabwe telefone ni nko kwica abantu. Icambere no turahantu umwana arira nyina ntiyumve, siko nababwiye yuko je ndi muri kontra, sindi no mwibarabara nkuko abantu bakunda gufana abari mwibarabara akabaye kose ngo nabo mwibarabara. Reka mvuga ukuri mbona, kuko jewe imyaka maze muri bino bihugu sinzi gufa kwandagaza ama audio y'uburofarofa, ariko kuvyo ndiko ndabona nshimye mvuge, nshimye shikirize kino kintu dushira ukuri kw'ivyo tubona ku mugaragaro. Nkuko twabibemereye ko mu gihe mukeneye gutambutsa ibyumviro bijanye no gushima canke inkebuzo muzora mu bidushikiriza tukabisangiza abadukurikira, twagira tubashikirize inyunganizi z'umwe mu bafasoni b'ibihugu by'Abarabu ahavuga ati narigeze kumva bavuga ko bashobora twaka amatelefone ati ibyo si byo, agatanga n'impamvu bidakenewe, akanakebura amakampani agence plutôt ayarungika abamama afasha kurungika abafasoni ibihugu by'Abarabu. Mvuga abamama kubera ko ni benshi bagenda n'ubwo abahungu bagenda ni bakeya. Ati rero hari igihe tugira ingorane ugasanga turiko dutabarizwa na bene wacu turi kumwe mu buzi canke abantu turi kumwe mu buzi, ariko ugasanga ba bantu dufitaniye kontra batujanye kurondera ubuzima ntibatwitaba, niyo tubahamagaye bakatwirengagiza. Ni nk'inkebuzo bavuga ati je nta n'ingorane mfise banashaka mu uwo mwanya, mugabo yari nk'inkebuzo canke baze barumva ivyo dukeneye kugira ngo mu gihe tubibasavye babidukorere. Ngaho rero reka tumukurikire twumve uko yashikije icyumviro ciwe. Ndabaramukije cyane bantu b'Imana aho mumwe wese ahereye mu cyubahiro ciwe. Novuga nti Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hama jewe nk'abandi umwe mu badamu bari muri bino bihugu by'Abarabu, ndafise message nshaka gushikiriza, ndafise ijambo nshaka gushikiriza kubijanye n'ivyo turiko turabona abadamu bagenzi bacu bariko barahura navyo muri aya mahanga, abigeme bacu bariko barahura navyo muri aya mahanga. Nukuri jewe ndumudamu kwanza ntahora nkunda kupfa kurungika ama audio y'ubusa, ama video atabereye nka kujya kwa bandi usanga umuntu ariko ararungika audio ibintu byo gucokorana. Ngoma mvuge imyaka maze muri aya mahanga, mfunze imyaka 4 n'inusu. Iyo myaka 4 n'inusu ndi muri kontra kandi aho nashikiye niho nkiri, ariko uyu munsi mbonye mvuga ukuri kw'ibintu bijanye n'ivyo turiko turabona bitabereye abadamu bagenzi bacu bariko barahura navyo. Reka mpere kuri kino kintu kijanye, hariho video twigeze kubona muri no minsi y'umuntu umupapa ariko aravuga ngo ikintu kijanye n'amatelefone ko umukozi yohabwa telefone rimwe mu ndwi. Ico kintu nticadushimishije kandi n'ubu tubandanya tuciyamiriza ico kintu. Umuntu uri kurashimikira ku kintu kijanye n'umuntu ari ino ngo nakoreshe telefone ari ku kazi, duhereye no ku bantu barungika abantu. Nukuri ni nko kwica abantu, ni nko kwica
ni nko kwica abantu, muriko murica abantu. Umuntu uvuga ati umukozi nahabwe telefone ni nko kwica abantu. Icambere ino turi ahantu umwana arira nyina ntiyumve, siko nababwiye yuko je ndi muri kontra, sindi no mwibarabara nk'uko abantu bakunda gufana abari mwibarabara akabaye kose ngo nabo mwibarabara. Reka mvuga ukuri mbona, kuko jewe imyaka maze muri bino bihugu sinzi gufa kwandagaza ama audio y'uburofarofa, ariko kuvyo ndiko ndabona nshimye mvuge, nshimye shikirize kino kintu, dushira ukuri kw'ivyo tubona ku mugaragaro. Reka mpere ku bantu bariko bararungika abantu, bantu muriko murarungika abantu ino muri bino bihugu. Ikintu ca mbere reka mvuge nti ndashima Imana yakoze, leta yacu iriyumvira yuko yorungika abadamu baze guhangayika muri bino bihugu. Ico turagishima, twaragishimye. Ariko ikindi naco kica kigaruka, mwabantu muriko murarungika abantu, gute mugira ingufu zo kurungika abantu mugabo mukongera mukabura ingufu zo gukwirikirana abantu muba mwarungitse? Ingufu zo kurungika abantu muriko muzironka, ariko ingufu zo gukwirikirana abantu muba mwarungitse ntimuzironke. Abantu bariko barahwana n'ibibazo vyinshi muri aya mahanga, abantu bariko barahwana n'ibibazo bitandukanye muri aya mahanga, ntibariko bararonka ubutabazi. Hama vyananirana bakiha amabarabara. Aho rero uyo nuwo Imana ibiciriye nyene, ibimukuye nyene ku cobo, yakwigira mwibarabara bakaca baja ku ma telefone. Uwo mwanya urabonetse ngo bariko baroshwa n'abari mu mabarabara ngo nibo babatorokesha ngo ndukubaka ama telefone. Menya harya umuntu amaze gufata ingingo yo kuja mwibarabara ntaba yorohewe. Umuntu amaze gufata ingingo yo kwihibarabara ntaba yorohewe. Turateye ivyacu iryo jambo rivuga nti ngo umukozi niba muhe telefone rimwe kundwi, binakunze mbere telefone ntibanayimuhe, umukozi yicare muri bano bantu atagira telefone. Twe mutubaze turi muri aya mahanga, tureka abo bantu bashasha, abo bo ntavyo barabona. Telefone nizo zikiza abantu, telefone niyo irokora umuntu. Telefone novuga nibwo buzima bw'umuntu ari muri aya mahanga. Telefone ahubwo mwofuma muvuga ati mukabaye impanuro, umukozi areke gusamazwa na telefone cane, yiteho akazi, amenye umwanya wa telefone n'umwanya w'akazi. Mugapana kuvuga ngo umukozi ngo ntiyotunga telefone. Ico turagiteye ivyaci, turagiteye ivyaci. Muntu ashimikira kuri ico kintu n'ukuri n'igihagarare, nimucige ko murabe ico kintu co kuvuga yuko ngo umukozi ahabwe telefone ku munsi wa gatandatu gusa. Muriko mwica abantu, muriko mwica abantu. Twebwe ivyo turiko turabona turabibona, aya abantu biriko barahura nayo, amaborogo y'abantu. Uce wibaza abantu bakagera igihe batabarizwa n'abakozi nkabo, ababarungitse niyo bamwandikiye ati umukozi kanaka afise ikibazo iki, ukamwandikira gusa, hari nahasoma ntakwishure. None gute muronka izo nguvu zo kubarungika mugabo mukaca mwongera mukabura inguvu zo kubakurikirana ku buzi baba bagiyeko? Kujya muriko murabarungika nimugire n'umwete wo kubakurikirana. Kujya mubarungika mugire n'umwete wo kubakurikirana. Abantu bariko barahangayika cane muri zino nzo, abantu bariko barawana n'ibibazo vyinshi. Bamwe babandikiye ababarungitse, aranasoma message yabonye no kumwishura ntamwishura, ari nambere aca kukatira ko telefone.
rero ico kintu muvuga yuko ngo umukozi ngo azarahabwa telefone rimwe mu ndwi canke telefone umukozi ntayikoreshe, mumenye muri ko murabica, kuko icambere telefone niyitabara umuntu muri aya mahanga. Ino turi mu menyo y'ingwe, mu menyo y'ingwe. Aha ni hamwe h'ubuzima nyene abantu bavuga ati narapize imitwe mu Burundi biranka, nayo ubusigaye ino santu ho kuza ngo nahantu hamaraha. Ino abantu baragowe cane cane cane, abo bantu bashasha mbere bariko baraza bo vyahuhutse. Nyamwema ubu twe tubita abanyamwema ntituvuga izina kugira ngo ntibamenye ko turiko turabavuga. Ubu aragenda akagukura kuri office kagushikana mu nzu yiwe, mbo munaniranywe hakuvuga atagusubizeho yagukuye, acagenda akagufatisha ku gipolisi, hama ukaca wisanga bakurungice mu Burundi. Ivyo vyose simwebwe muri ko murabarungika, ivyo vyose ntimuri ko murabikurikirana. Mumenye ko aba bantu n'ingwe. Rero umaze kumuha impigi ngo umukozi ngo azovugire kuri telefone rimwe kundwi, muba mubahaye inguvu. Rero bari basanzwe ari abanyakibi, ahubwo muba mubahaye rero ubuhuru bukwiye rero kugira ngo asha bifatira abantu ko bashaka. Uko mugira inguvu zo kubarungika, gire n'inguvu zo kubakurikirana. Gute umukozi yokuririra ikibazo afise, amagorwa agowe ku kazi, ntunamwumvirize n'iciyumviro ciwe, ntunamwumvirize. Ivyo bintu mubikura kuki? Mubona mutobakurikirana mwofuma muhagarika no kubarungika. Ndazi bamwe nk'abantu bimirije kuza barashaka kunyumva ukundi kuna kavangwe urya wari kuvuga uko kubera ari hariya. Oya, jewe ndi umumama mfunze imyaka 4 n'inusu muri aya mahanga, kandi ndi muri kontra. Ivyo bintu mwama muvuga ngo abakozi bo mwibarabara ngo nibo babosha, hagarika ivyo bintu n'ukuri muravyihenda ko cane. Abantu bo mwibarabara nta ngorane nimwe. Je sinumva impamvu bama bafana ngo abo mwibarabara. Umuntu kuri ndafata decision akihibarabara ntaba yorohewe. Nta muntu aja mwibarabara yorohewe, nta muntu yo fata ihangiro ryo kwihibarabara atagowe, atafise ibibazo. Ahubwo bihibarabara kubera bataronka ubutabazi, bihibarabara kubera ibibazo bahura navyo muri zino nzu, bagatabaza ntibabatabare. Babandi babarungika ntibabumviriza ibibazo baba bafise muri zino nzu. Rero umuntu yaburi yaja niyava akaca afata nyene akaca yamuwa nyene gufata ingingo ati rero jewe ngaha ari gufa ari gukira namaze gufa reka nihibarabara. Mukaca mubona rero ingufu zo kuvuga ngo abantu bari hamabarabara ngo baturukisha nabo bari mu mabarabara. Nta muntu yihibarabara ahiriwe, nta muntu yihibarabara ahiriwe. Nukubura ubutabazi, nukubura ubutabazi. Kare hoho twavuga ati ni kubera nyene mu basangwa nyene baje kera, kubera baje nye twaza nyene duciye mu binwabi, urumva. Ariko ubu nawe ikidutangaza nuko abo bariko barahwana n'ibibazo nk'ivyo ari abantu twita ko barungicwe n'ayo mashirahamwe azwi n'amategeko. Gute none muronka ingufu zo kurungika abantu, mugabo ingufu zo kuvugira abantu muzibura? Nukuri ivyo bintu biratubabaza kandi bitugejeje ahantu nukuri turiyumvira. Mubona mutoza murabakurikirana, mubona mutoyemera kuza murakira ivyo bibazo vyabo bahwanye navyo. Je mbona yuko umenga mufuma muhagarika kurungika abantu, kuko abantu ino bariko bagorerwa ino. Ndafise uburorero inzi kuraha yo yarayabonye, n'ubu nitumwumva ijwi kubera iki kumva atagira telefone. Mugabo umuntu yagira amahirwe arose iyo telefone, namwe mukaca muhuhura ngo umukozi ntakwiye guhabwa telefone. Umukozi ntakwiye guhabwa telefone, umukozi ntakwiye guhabwa telefone.
ibi bihugu mwe murabizi ni mutubaze twe tubibaye mu imyaka je nababwiye ko ndi muri kontra sindi mwibarabara murashaka kunyumva ngo uyu ari mwibarabara niyo ntumavuze ibi ngomba mvuga ukuri kuko jewe ndi umudamu myaka mazino nta na audio yanje izi gusirikira ngo ndiko mvuga ibintu bitabereye ariko kuba ibi ndabivuze nicyo turiko turabona biri mu bakozi bari n'abadamu bari no fita ko baje kurondera ubuzima nukuri muriko murica abantu maze kuvuga kabisa ukashimikira ngo umukozi ni ubona habwe telefone ku munsi wa gatandatu canke umukozi ntanahabwe na telefone muriko mukora amakosa cyane ahubwo umukozi ari ino akwiriye telefone kimwe gusa mugatanga impanuro z'uko yokwitwararika akazi ntaho umwanya munini canke ikibanza kinini telefone ico kabisa nico jewe mbona novuga telefone nibwo butabazi umenye ubaye muri zino nzu utagira telefone uburi mu banyamaswa nasora ikirundi kirangura gatoya abantu muza kunkurikirana ino turi mungwe aha mubona abantu basara bamwe mukabona bati impuzu umuntu yavuye mu Burundi akomeye ayamuga yashiki n'agasara ntimugire ngo nibindi nimuzore mwibaza ngo nibindi cyangwa mwimvire ngo babaroze mu Burundi ngo ibintu babarungikiye oya nibibazo byinshi stress nyinshi bahwana nazo muri zino nzu z'abano bantu nizo zituma abantu bapararangana abantu bagaturubura mu mitwe nabo mukaca muhura ngo umukozi niyo tunga telefone urumva naho bomugira naho boyica bocumagura twize binamenyekana ahubwo mwari guhimiriza umukozi agakoresha telefone kimwe gusa akareka guha ikibanza kinini cyane telefone navyo gufana abantu ngo mu mabarabara ngo niho babosha iryo jambo murakunda nukugihendako umuntu amaze kwamuwa ngo ari hayibarabara ntabahiriwe abantu biha amabarabara kubera bataronka ubutabazi uce wibaza n'abantu babarungika umuntu arahwanye n'ikibazo ku kazi agiriwe ayo mahirwe yuko arose nako kanya ko kumenyesha ikibazo ciwe hakugikurikirana nuwo yandikiye ari nahasoma ntanamwishure bacaba ngo cwe none bantu b'Imana wa muntu yaterereza hirya no hino arosoma umugenzi aramubara ikibazo afise umva yabuze ubutabazi hirya no hino agize ararosa haponyo karavuye muri iyo nzu muca muvuga ngo yihaye ibarabara ngo kubw'ingeso mbi ngo yayohejwe nabo mwibarabara abo mwibarabara bareke kuza barabafana abantu bihibarabara ahubwo kubera ivyo bahura navyo amagorwa babonera muri zino nzu nta muntu atoroka ngo niko abahiriwe ico turagiteye ivyaci muntu ashimikira ngo umukozi ntiyotunga telefone ahubwo ni mubavugire bakoresha amatelefone nta muntu yananiwe gukora akazi ngo kubera telefone wowe ntuba ufise ubwenge ntuba uzi ico waje kurondera muri aya mahanga ahubwo umuntu atagira telefone mbere ntunakora neza n'ikintu n'abantu batiyumvira ufise telefone niyiguha inguvu utagira telefone cambere ubaho uvyimvye je narabibonye nk'ishikino ukwezi kwa mbere n'akarorero reka naje nihereko naje ndi mu bantu baje batagira telefone ariko muri iyo minsi nabayeho ntagira telefone niho naboneye impamvu ituma abakozi ashobora kuva mu gihugu c'abakomeye agashiki n'agasara mu mutwe yarakomeye kuko utagira telefone muri bino bihugu ugira akabonge kanini ugira umubabaro munini nta n'ikintu na kimwe wumva kikuryoheye naho boguha ibintu bimeze gute rero bantu b'Imana umuntu uvuga ushimikira ku kintu kijanye n'ica telefone ngo nibahabwe telefone ngo mu ndwi rimwe menya irya minsi babaye hatagira telefone ashikiye mu ngwe ntaba yorohewe ahubwo mwofuma mutanga impanuro mukababwira ati bareke guha agaciro kanini cyane telefone
biteho ibikorwa telefone ayikoreshe mu mwanya wayo yaruhutse yaje akazi kabandi nubwo aka kazi kabano bantu katigera gahera. Ariko ikintu cyo kuza mushimikira ngo umukozi ngo nakoreshe telefone rimwe mu ndo muriko murica abantu. Jende umwe mu badamu bama bayakiye ibibazo ibi kuba ndabivuze bantu b'Imana fise uburorero bwabo turokora ahubwo sinatwebwe ni Imana ituvugiramwo ikaduha inkomezi zo kugira ngo dufasha abacu. Turafise abantu benshi dutabaza tukanabatabariza bageze aho umwasi ashaka. Ugasanga umuntu yayandikiye no yayandikiye abo kuri izo ofisi nyene zibarungika ikibazo ciwe ntibigire banacumva. Umuntu agatakamba kaboroga ari ahantu habi mugabo ntibanamwumvire. Rero iki kintu cyo kuvuga ngo batoroka mu ibarabara kubwo nyene ingeso mbi zabo canke itama ngo bakorera amahera menshi, urumva sico batoroka kubw'imvo zo kubura ubutabazi. Baratabaza bakabura ababatabara. Twari n'igihe tuteba tukibaza none ko twumva ngo hari ama ofisi none gashaho umaze kwandikira nk'umuntu ari kuri ofisi ukamwandikira ntagira ico agufasha. Tugira imitima y'ibigongwe. Umukozi agutuye ikibazo mwumvire hajya ntabariwe. Ibintu byo kuva ngo bihama barabara kubw'ingeso zabo no kubura ubutabazi. Abantu batoroka kubera babura ubutabazi, baratakamba bakabura ababatabara. No kuri ico kintu turaciyamirije kuri ico kintu kivuga ngo umukozi ntiyohabwa telefone, ahubwo telefone niwo mutabazi. Kuko umaze kuvuga ngo umukozi ntaronke telefone mamuhaye ingufu bano bantu, mubamuhaye ingufu bano bantu afise kugukorera ivyo ashaka, kuko nta nawe ufise uvugira n'amakuru yawe ntazopfa amenyekanye, naho bo kuryoza nta n'umuntu azopfa amenye. Ariko ufise telefone uratakamba ibibazo vyawe urimwo bikamenyekana ukaronka ubutabazi. Mbere nawo numva kenshi urabona ko bakunda gufana abantu bo mwibarabara, bafana abantu bari mwibarabara ngo nibo bagirana. Ahubwo hamwe novuga ati n'abantu bo mwibarabara na bene bubahwe, kuko hari abo barokora bageze ku kanyuma. Abo bo mwibarabara ubona ko ikintu cyose cagirizwa ngo umuntu ari mwibarabara, oya reka dushire ukuri kwacu ahabona. Twe turi mu makontra tubivuge tutarinze kubihengeka, tutarinze kurirya umunwa ngo turabe hirya no hino ngo dutinye kuvuga. Jewe ndi umumama ntakunda, ndibaza abantu benshi bamenyeye, hari abantu batakunze kubona na video yiwanje ngo iriko irayerera. Ariko ibi ndabivuze kubera amaborogo y'abantu na je nirirwa ndakira y'abadamu bamwe barushe. Umuntu ugasanga hari wanageza ahantu habi kabisa ntiyorohewe, hamwe umuntu atovuga. Rero je mbonye mvuga ukuri kurinda umuntu afata ingingo yo kuja mwibarabara ntabariwe. Barabura ubutabazi, baratabaza ntibabatabare. Ukandikira umuntu muri abo nyene babijejwe, hari nahasoma ama message nta nakwishure bigahera iyo. Niyo numara abantu bace bafata ingingo munagahitamo kwihiki ibarabara. Rero abantu bariko bararungika abantu ni mubarungike munabakurikirana, pana gufa kurungika gusa. Ni mubarungike mubakurikirana mumenye ibibazo bariko barahura navyo. Aba bantu rero iyo uri mu nzu yiwe utafise kigukurikirana naragufata uko ashatse. Urabona ubu biharaje akantu gatoya muri abo nyene bashasha. Je nakwisigiye ko ndi mu bantu ba kera, funze imyaka 4 n'inusu. Ubu ni gatoya ni ku gipolisi
umukozi yisanga ari mu Burundi atazi uburyo yarungitswe, hagufuma avuga ati reka ndamusubize kuri office ho namukuye, ahubwo acagena akagufatisha ku gipolisi akaca gutahana. Ayo namakuru dufitiye ubuhamya muri aba bashasha. None iyo mvo iba yatumye atamutwara no kuri office yamukuyeko nimvo nyabaki, nuko abazi uyo nyene uyo Nyamwema ntitubavuga amazina, nuko babazi ico ikibi cabo bakorera abantu. Hakuna musubiza aho yamukuye, ahubwo ico akora acagenda akamufatisha ku gipolisi canke akamutaburiza itike nyene ubwo akaca murungika mu Burundi. Umva ko iryo ryonyene ni kosa, arazi ho yamukuye guta atashobora kwiyumvira ateka ndamusubiza basona mukuye hama tuvaneko, ariko bacagenda bakabafatisha ku gipolisi ukaca wisanga uri mu Burundi. Rero kujya n'ukuri mwiyumviye kurungika abantu ino, mukagira uwo mutima wo kubemerera kuzino, nimugire n'umutima w'ikigongo kwama mubakurikirana. Umukozi abatuye ikibazo afise ni mumwumvire, muni yafise ikibazo kukaza akabandikira ni mumwumvire, mufate n'umwanya wo kuganira n'umukoresha wiwe, mumubaze ikibazo afitaniye n'umukozi. Apana ibintu by'abantu babatura ibibazo mukaca mutangura mumva mukabona bikumenga uyo mukozi ni wafise amakosa. Aba bantu ni babi cyane, ni hamwe nyene h'ubuzima nyene umuntu yiruka iwacu tukabona ko nandi nta muntu abazi no muri aya mahanga. Ina abantu ntibahiriwe, barahagorewe cyane kubera iki kumva zo kubura ubutabazi, kuki abaronka ubutabazi bukwiye abari mitende. Ni abo nyene bavuga nti ngo umukozi ntarunye telefone nibo bariko baraha inguvu z'ukuntu aba bantu bafate abakozi nabi, bariko babaha inguvu kabisa. Kuko hajya umaze kuvuga ngo umukozi ngo nakoreshe telefone rimwe mu ndwi, iyo misi yose imisi 6 izohera we ugereye he? Wibaza ko abayorohewe muri iyo nzu na hene n'uwo munsi ashikiwe kuvugira ku telefone hajya avuga muhaga, hari n'uwo avugira ku telefone amuhagarikiye. Telefone sizo zibuza abantu gukora, telefone nishobora kukubuza akazi. Uri umuntu w'umugore utahura icyakuzanye sigikubuza. Aba bantu kuno baremwe nawo mukorera akazi kiwe kose ntigera abona ko wakoze. Naho wokora gute ntacu ufise wokora ngo abone ati wakoze. Ico kuvuga ngo telefone ngo nituma umukozi adakora, kuko je ndibaza no mu bantu bazi no bamwe sabana n'abantu baba bakuze. Tahura nawe wa mudamu abaze ati camuzanye kwa gukora. Rero ikintu ca telefone ntikibi ntambamye ngo mufatire ko bituma abantu bagirirwa nabi, kuko uyu munsi abantu benshi ariko barabura ubutabazi, bariko barabura aho bavugira kutagira telefone. Nk'ubu turafise abantu bashika nk'abangahe jewe nzi n'uyu munsi. Umuntu yaherutse avuze na hene yaciye ku telefone bagiye gutembera ahantu, telefone yayitiwe n'undi mukozi ahasanze, abona kuvuga ivyiwe ushika n'izuba ry'uyu munsi. Kandi uwo muntu aharamerewe nabi cyane, amerewe nabi cyane. Kurikirana abantu kujya mugira ingufu zo kubarungika, nimugire n'ingufu zo nimuronke n'ingufu zo kubakurikirana, pana gufa kurungika abantu. Ino ni mungwe sinabantu kukibi bakorera abantu, aba bantu bine sinabantu. Mwirirwa murakira ibibazo by'abantu batari, mwirirwa murumva abantu ayo batakambira ku telefone, amabi bakoregwa ayo bahwana nayo. Mugabo namwe mukaca muje hajya mukaca mushimikira ngo umukozi niyoronka telefone. Niyoronka telefone gute ngo niyokoresha telefone? Nimubaha impanuro nyene nimba ari umuntu akeneye ku tufate
nimba iyo telefone ariyo ntambamye ni mumuhe gusa impanuro ati uyu muntu wowe uzora ukoresha telefone amasaha ya naya mugabo byita ko umuntu afise telefone ko urashobora kubasha kukugira nabi ukaca wita ukacutora ya telefone ukamenyesha kuko izo telefone igituma nabivuze uko turazi ukuntu twamatwara uko y'abantu je ni muri kontra ariko umuntu ukabona ko vyanse kabisa vyanse ageza habi yatakamvye yabuze abamutakambi yabuze abamutabariza ibaze bakaronka ukuntu barungika abantu mugabo kugira ngo baronke ukuntu ashobora kubaza ku kazi ico bariko barapfa n'umubosi wiwe ivyo bikabura si vyiza tubabarane tureke kugira imitima ikomantaye tubabarane kabisa ivyo turabifitiye ubuhamya neza cane n'uyu munsi turafise umuntu n'ubu ayarimwo nta nuwo yavuga byo kurungika abantu mutabakurikirana nibiriko biradushimisha twebwe nibiriko biradushimisha muriko murarungika abantu mugabo ni mubakurikirana ni muriko murabakurikirana apana ibi byo kwitwaza ngo abantu bo mu mabarabara ngo ni bariko babosha bongo umuntu amaze kwamwa nta muntu yo bari ahantu heza yifuze gutoroka yego nubwo bishika akaba hari abantu nyene abari ingeso y'urumva uyo abariyo aba yarasanzwe nyene afise izindi ngeso nk'abantu mugabo benshi tuzi batoroka baburaniwe babuze ubutabazi akaca hitamo rero gukora ico murokorera ubuzima ndazi nk'umuntu ashobora kuvyumva nk'umuntu yimirije kuza akavuga ati yagomba kutuzibirira hariya nitugire nyene ni kwera ari hariya uyo ayo bafise uwo mutima nuko atarahonyura muri aya mahanga maze gushika ino irya yashoya shuvana nayo mu Burundi irahera maze kushika ino irya yashoya shovanye mu Burundi irahera maze gushika ino benshi baramaze kubibona harimo n'abamaze kutubwira ati mana twara tuvugisha abantu bari ino tukabona ntibatwishuye bamwe bakatubwira ko tugara ni nk'abantu usanga ufise umuntu ari ino ukabona urandikiye umuntu uri mu Burundi ukabona umuntu ari mu Burundi urandikiye umuntu ari ino ukabona ntakwishuye reka kumuta kwa marawama reka kumucira imigani nuza yahura nayo benshi mukunze kuja hajya mukavuga ngo abantu bashikino baragara basikiyo no kugirane nawe urazoza wowe uvuga ivyo nawe uzugare gituma abantu batavugisha abantu bari mu Burundi ni stress nyinshi bahwana nazo muri zino nzu ivyo ndabivuze kuki haro n'abantu izo ngeso bazifise abonye yandikiye umuntu ari ino ngo musikiyo murahinduka nimugomba kuvugisha abantu nimugomba kuvuga wowe kuramucira imigani ntuzi ayahwana nayo muri zino nzu z'abano bantu wowe wicaye mu Burundi uri iwawe n'abantu bacira abantu imigani muze murabihagarika ivyo bintu arashobora kutakwishura bivanye n'ibibazo yifitiye ariko mwebwe muca muja hajya barashikiyo bakagara uyu munsi harimo abantu bahora babwira abantu ngo mumaze gushika murahinduka ariko baje nabo uyu munsi mumaze kuvyibonera ino rero sukuyuba sugufyina bantu murungika abantu ni mubavugire mukoza gutuye ikibazo mukwirikirane kuko kuntu muca muhora muri ko muhinga uva abantu bakaca baronka uburyo babakorera ikibi gikwiye rero sawa n'abakenya baravugiranira abakenya turabakura ko akarorero baravugiranira umukenya kwanza hagize umwe agira ingorane no bose baraja hajya ewana ku masoso media twama twabikurikiranye bakitaha ababo namwe nimwiteho abantu ko muri ko murarungika abantu ni mubiteho no kubakurikirana abantu bariko babana nibazo vyinshi no babatura ibibazo bafise bakabandikira nimubishure muga mukanya umukozi amaze kurokoka kitorokera agapinyu akapiruka ukacugenda hajya kuvuga ngo boshwa nabo mu mabarabara ngo kubera matama y'amahera menshi bakaca baja mu busambanyi ni nk'iryo jambo ryo kuvanga ubusambanyi hasamba uba yarasanzwe afise yo kameremere yo gusambana
wavuye mu Burundi afise iyo ngeso nkino urumva ko atashobora guheba. Ariko abagore bari mwibarabara b'indero barahari, bifashe runtu barahari, si bose bafise izo kameremere zo kuvuga ngo bagiye mu mabara bacu bagenda gusambana. Benshi batwagwayo n'ibibazo cyo turamaze kukibona, kaje namaze kubona imvo ituma abantu baca bihama barabara, nuko kuno babura ubutabazi. Barandikira abantu bo batabaye n'amatelefone yabo ari naho mbere aca gukupirako. Rero je sinumva ukuntu baronka ingufu zo kubarungika mugabo akabura ingufu zo kubavugira kubuze. Nibavugira abantu bamenye ko abantu barushe, bamenye ko abantu bagowe, tutarenze guharango ariko yinjiriza umuryango wiwe. Reka dukora ineza tugihema. Vugira umuntu ijya neza ukoze na hirya yeje iranditswe mu ijuru. Ijya neza wakore ujya muntu ntizoherera aho nyene. Ndazara abana ashobora kwiyumvira ati banirwa ndamuvugira nje namubwiye ave mu Burundi agene muri ayo mahanga. Oya, ibyo bintu tubireke. Kori neza umuntu akoreye uwundi ntiyijana. Twe turababazwa n'ukuntu aba bantu mbere muri bashashe benshi bariko arahwana n'ibibazo byinshi cyane, niba ariko araronka ubutabazi. Ico kintu cyo gufana umuntu ari mwibarabara ngo niwe wabatorokesha, rero ico baracihoza. Sico gituma bagenda mu mabara, bagenda mu mabarabara babuze ubutabazi. Tuvuga ukuri tubona. Jewe ngaha nobaho uburorero bw'abantu benshi maze kuvugira, maze gukurikirana abantu, tukaba umuntu tukamutabariza, umuntu akarokoka ahari atari yorohewe. Ico turagifitiye ubuhamya, ikintu turirwa turabona tukaca twibaza none za ofisi ba bantu bita ngo baravugira abantu none bimeze gute. Hari nabo tubaduha amanimero tukabandikira kugira ngo tubabwire ico kibazo mwene datari ko arahura naco, natwe tukabandikira ntibanatwishure. Abwiye ikintu c'amatelefone abantu bari bakwiye kurekurirwa bagatunga amatelefone kimwe gusa, akareka guha agaciro kanini telefone gusa, akamenya akazi kamuzanye nayo ubusigaye uko ni nko kuyanga abantu. Ngoma mvuge yuko umuntu abaye muri zino nzu atagira telefone n'aba yorohewe ababayeho nabi, ntaba yorohewe ababayeho nabi cyane, kuko ahubwo n'umwara bacaronka ingufu yo kumufata nabi, kuko avuga ati ntaho yitwara, ntaharyogorera, ntahavugira, ndamukorera ivyo nshatse nindafata. Twe tuca tubona yuko umenga umuntu nta na valera gifise. Abo mbere batukwa bo mu mabarabara niho bagaruka kubatabara. Mvuga ukuri niho bagaruka kubatabara. Abo batukwa bo mu mabarabara niho bagaruka kubatabara, niho bagaruka kubatabara. Hanze yatabo bo mu mabarabara abantu bobo kuvyo tubona asha abahirwa haratogwa ibiziga gusa. Rero nimugira impuhwe z'ikigongwe mutarinze kuraba yaje kurondera umuryango wiwe, mugira ikigongwe nk'abavyeyi kujya mu barungika. Umukozi akwandikiye akakumenyesha ku kazi ati ntibimeze neza mbayeho nayo bimeze uko, harya umuntu arinze amena igisute, harya umuntu arinze avuga aserura icimviro ciwe, harya aba yadondobiwe, abageze kure. Izi nzu zirimwo vyinshi. Rero umuntu hagiye amaze kubuzwa telefone menya yuko ataba yorohewe, ahubwo umwara bacaronka ingufu yo kugufata ariko ashatse. Rero kabisa aywana kakuryoza rero bikwiye neza. Niyo minsi ngo mpaka ngo indwi yose ihere ngo kwa gatandatu canke ngo mu ndwi kabiri, mu ndwi wazovuga nko indwi zibiri zihere ntaco bimaze. Abandi bakozi bose bari no guhera ku ba Filipino ayandi mo baratunga amatelefone.
ibindi bihugu byose baravugira ababo baravugiranira gute n'ukuri natwebwe ino abarundi basitse ino aribo boca babiciro ry'umugani yuko batotunga telefone kubera iki ayandi moko yose ntuyabona ntibatunze abafilipino umufilipino ashobora kuvugira ku telefone mbere rikamurengerako oya n'ukuri umuserukira abantu nkuko mwavyise nyenyene mukavuga ati reka abantu bagende guhangayika ni mubaserukire mukurikirana agateka kazina muntu mumenye uburyo umuntu ababaye tabara umuntu ababaye mumwumvire ikibazo ciwe afise abo nyene batukwa mbere bari mu mabarabara niho bagaruka mbere kubarokora navyo kuvuga ngo n'ubusambanyi bango babagiye mu busambanyi usambana n'umutima w'umuntu usambana n'umutima w'umuntu hari n'uri mu Burundi usanga ubumara yakora burenze tureke ino abantu babayeho nk'abafungwa nk'intama zitigera ziva mu ruhongore nabo rero bari mu mabarabara twogena ngo tubacafuze kuko umuntu wese n'umutima wiwe hari abari muri iryo barabara bitwaye neza sawa rero nkabangarukije ngaho nukuri tabariza abantu nimba hatubaho ubutabazi je simbona ko hari imvo yo kurungika abantu ino nimuvuge ngo turiko tuburiza abandi bari mu Burundi ntibazi nuyo ari mu Burundi yifuza kuzino nuko abatarabona ivyino nawe amaze gushika ino azovyibonera abandi nabo bakacira abandi migani ngo abantu basiciyo barahinduka ntibagomba kuvugisha abantu reka gucira umuntu imigani we wicaye mu Burundi ntuzi ayo uri hanze ahwana nayo mugasanga umuntu uramwandikiye ntakwishura mushavuriye uramuvyimbiye ntuze yariko arahura nayo murashikiye mu Kagara nimugomba kuvugisha abantu nawe uraza ugare ubona uko kuntu bagara nawe urazoza ugare bijya na biriya maze gushikiyo nimugomba kuvugisha abantu niyo tubavugishije umenga turabagoye nayo majambo mu bantu bayavuga baze barahagarika maze baze bariyumvira aya mahanga abantu bayaboneramwo vyinshi babona na vyinshi baba barize imitima katusanga umuntu ari mu Burundi naze kukwikoreza izindi stress zisumba izuri kurahwana nazo katusanga aje kuhuhura no hagere ubona abantu rero bashikino bamwe bagasara abandi nawe ararungica amahera mu Burundi mahera bakayamurira ko bakayonona batazi imibabaro kugira uwo muntu yaronke yahwanye nayo abantu mukunda kucira imigana abantu bari mu mahanga muri bino bihugu vy'abarabo ayo majambo murakwiye kuyagabanya nimuze y'abantu bahura nayo wabona ko nakagara sice hana nawe rondera intuze passport nawe ugenda ugare ha mubone kwa kuntu naka wamucira imigani umubwira ko agara n'abantu barakora amatiro ku bantu bamwe bari ino itiro ryaraheze banino ntibaryama bakora cyane wewe uri mu Burundi uricaye uryama aho ushakiye mugabo kacuguma wicaye inziguri ku mutwe ugirira inzigo umuntu ari kwihanga y'ubuzima umusiciyo nimugomba kuvugisha abantu muze murahindura izo mvugo muze murazihindura wewe ubona ko nakagara nawe rondera itike intuze bambe passport na ugende urabuko kuntu bagara ndagushimiye rero ndagukengurukiye ko washoboye kumviriza kino cyumviro cy'uyo mwene wanyu mushiki wacu nawe nimugomba kugishikirije WhatsApp ngiyo murayibona ngaho ushaka kunyandikira kuri WhatsApp naho nyene hanyuma nawe ari gushima mugashima nama ntangazwa n'ukuntu atabantu bari muri Arabia Saudite bashima ivyiza hari abantu bafashwa je namaze kwibona mugo ntabaza ngo bashime rero kandi nivyo nubose umuco mwiza ubona umuco atari mwiza na gatoya ndamba nkene ni ntaheze bavuga ati jewe aho mbaye bimeze neza abanjanye barankurikirana ibintu bimeze gutya nivyo ndakeneye kuvyumva hanyuma nkabisangiza
abadukurikira ariko nimba atabihari ntavyo muzovuga ariko mugo bihari ko nzi hatabuzabayeho neza kuki mutabivuga muzohora mugaragara mu vyago gusa canke mutabaza hari ingorane niki yari inkibuzo nanje ndabahaye kugira ngo n'ivyiza bize biravugwa murakoze je nitwa Daniel Mugisha Muranzi muheza kigwe